Abakunzi ba Ghost TV turabaye ikaze ni muri cya kiganiro ca Science Technology mwamaze kubibona aho tubayagira ibitari bike murabimenyereye mu biganiro bigenda biraca kuri no mbonesha kure aho tubayagira ku nyishukana kazigenda ziratogwa ha mujanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi ha mu bijanye n'ibikorwa vya engineer ha bisanzwe abantu bakoze kuri terrain tukabavizita tukabikora nuno musi turafise ikiganiro cino musi tuza kubayagira ku nyishukana kayato bishobora gufasha mu kibano kaze mugumane natwe muyikurikirane. Uravuga ibintu byo ko umuntu yoba yoroye inka none nk'inka imwe irakwiye kugira ngo umuntu ashobore kuronka biogaz de methane biravana n'urugero akeneye kuko umuntu mukuru yamaze kumenya kandi ariko kandi nibaza nti urabanza ukamubwira ati iyo biogaz de methane zo gufasha ibi nibi ufatiye ku bikorwa kanaka umuntu akenera mu rugo ndakeneye kumbure nimba ari gucana watubwiye ko navyo byokora bishoboka guteka gukinjika nk'imwe ayitunza yoroye kwa kundi bazitungira mu rugo birashoboka aburya iyo uko abantu bagwira niko bakenera energy nyinshi no kuvuga birumvikana umuntu ariko arakinjika imvugo z'abantu babiri cyo kimwe na 10-15 urumva plus abantu bagwira bakenera urugero runini rero iyo umuntu tubona yuko urugero bakeneye iyo micafu ikwiye no kuvuga dufate nk'iyo nka imwe irashobora kwira umuntu umwe babiri mugani bivuga yuko inka imwe yashobora gutanga energy yashobora gukwira abantu 10-15 nayo ninananirwa kuko bifite urugero bitarenza navyonyene uko abantu bagenda bagwira niko na hari ya matière première zigenda zigwira ariyo ntambamye ihari inkiri mu gisagara ca Bujumbura ho abenshi bavyifuza mugabo ntafise matière première ariko umenga mu gisagara ca Bujumbura ahubwo umenga vyokora kubera kuri ya kuntu iri ya myanda ndiko navuga ari ya mafoseptique n'abapipede umenga bavyegeraniriza ahantu hamwe we bica byoroha kuri wewe oya twebwe abantu bivuye n'ivyo dufungura navyo birajamwe se ariko bivuye no kuntu dufungura urugero sico kimwe n'ibikoko vyo bavyuza canke ibindi bikoko byo byose urumva zumvikana ko ibikoko birashobora gutanga cyo wise matière première canke biriya bikoresho uja gukoresha uriya mwanda ukwiye gusumba abantu birasumba abantu kuko byo biza kuvugiro gwinshi ariko umuntu agiye mu toilette n'urugero yaba abantu nabo nyene bashobora gutanga kantine dufate nk'iyinka mbere bo bokoroza vyinshi gusumba ijya kantite y'inka reka tutarinjira neza numva ukuntu byubaka mbega inka kantite itanga tutafatiye kuri kantite ariko tufatire qualité ya matière première nayo y'inka ni y'umuntu nico kimwe canke ari yisumvye yindi kuri qualité pana kantite qualité si zimwe yisumvye yindi y'umuntu irasumba iy'inka ikibazo gihari nuko iyo umuntu iboneka mu rugero rutoyi rudashoboka mu gihe inka nayo itanga kantite nyinshi nico gituma umuntu inka niyo bica vyoroha kuko nk'abantu bakwiza urugero rw'inka imwe usanga ari abantu 30-40 cyane yego cyane bakunzi ba Ghost TV turiko turavugana kuvyerekeranye imyanda kuriya kuntu umuntu ashobora korora inka ariko gacu usanga wa mwanda ntawutaye kumbure ni yawuta birashobora kukumwononera ugasanga biranukishije ahantu haba kubera ko atavyegeranya neza kubera ko bigatera intamba umwanda turabizi turatuma ko kenshi ugasanga amashirahamwe kana kari ka deplace imyanda agenda yitwaye ariko turiko twiga uburyo ushobora gufata wa mwanda ukawuvyaza umusaruro
kumbura ukawukoresha mu gukinjika amakara wahora ukura n'ubukiyagutse ego nivyo turimwo muri kano kanya ariko kandi ndagomba uce tuyagira none uvyegeranya gute bikaza kuvamo yagaze gute ko kazi numva kari umwuka wa mwuka uza kuboneka gute icambere umuntu yumvise imicafu yumva umwanda umaze kuza twumva ingwara zifatiye kw'isuku rike niyo mpamvu ivyo vyigwa vy'ukuntu umuntu yakubaka ico kintu cashobora kubikora umuntu atabishizemo uruhara ku buryo ahurira n'iyo micafu ni nka kurya kuri toilette umuntu apfa ahuriye n'iryo micafu vyo nyene biramenya iyo bija mu nyuma bakazogira assainissement bikagira bakagira vidange ataho bahuriye ni nayo mpamvu twebwe kuri service umuntu yaba abidusavye tugerageza ukuntu tubimugirira n'isuku ryinshi ataho apfa uhuriye navyo kuko nta nomenya yuko hari n'igihari kuko n'ibintu biri mu kuzimu kandi naho bisohokera kubera havuyemo iyo biogaz ni ibintu ata bacteria na zikizo biba bifise ni inodoro ari inodoro mugabo birakunda ugasanga ni n'isuku ryinshi mugabo turatworienta hari ukuntu turekipera iyo gaz ikagenda directement ahantu yubakinjikira ni ibintu umuntu atabona ariyo ni ibintu biri hanze hama akazarateka akaserema hama hari ukuntu dusanzwe tubikoresha sitaba hano mu gisagara ca Bujumbura umwanda iyo wabaye mwinshi haraza kiriya kimodoka kikabivida kikabitwara hariya hepfo ko bibase niko benshi bahamenyereye bayita bigenda gute yagaze hajya uri kurayitwara kijya kinogo nimba ari kinogo wagiye kuyishiramo ntizokuzura canke gazi kigendera bisambagura bizoguma uko nyene mirere na mirere ntizokenera kubigabanya ukuntu bimeze imicafu irinjira irafise aho yinjirira ariko iyo ouvrage yo nyene irafise ukuntu yakira bishasha ivyakoze irabikojeta irabipusa en fonction ya pression y'iyo gaze nyene yabaye nyinshi irabipusa gutya hariho bisohokera ari nk'umuntu w'umurimyi hagene aca yantretena navyo turimugirira ku buryo aca rekipera ya digesta twumvise ngo bivuye by'amicafu niyo icyo imicafu ni numwavu atakamoto ufise kubera kajya kamoto niyo yagaze ibuye n'indi myuka iri hariya bica bizana wa mwuka biogaz do metane bumva ni biogaz do metane kubera ni metane idomina cyane en fonction y'igihe kuko ijya kugera gukoreshwa yabaye metane ku rugero renga 60%. Jewe ikicerekana na biogaz si jewe gusa hano umuntu maze kubaza arambwira ati ariko ro biogaz ahantu iri hariho umwuka usanga utari mwiza shirite nk'ubu wavuye mu myanda mwebwe mujera gute kugira ntihagire odeur itari nziza turafilitra hariho uburyo ufilitra ijya odeur kubisanzwe ijya odeur tuje twumva sulfure d'hydrogène donc sulfure d'hydrogène niyo ifise akamoto kabi turayepira turakuramo iyo sulfure d'hydrogène ku buryo hasohoka turakuramo na H2O no kuvuga amazi ni H2O ku buryo haza gusohoka gaze ni nk'umuyaga kandi nta kibazo na kimwe ifise kuri abantu bahaba ntashobora kumva ko hari ibintu bihestaye araja guteka nta odere yumva nta kimwe kumenya kandi kinaryoshe nuko iyo gaze isohoka nta kibazo na kimwe ifise ku magara y'abantu kuko iyo ibaye brûlée haje urugero rubeya n'urubeya gusa na bleu iyo haje urubeya ikiba presque neutre ikiba gaze neutre cyafite ikiba presque gaze neutre hanyuma ikibazo ni iki mbega no musi uravye wowe kalite ya gaze ukora sivyo iriya biogaz de méthane ugacura abanizi zidandazwa ku isoko dimeze gute wobwira abantu bagukurikirana gute ni siniko navuga ngo ugire concurrence ucabwira ati nta kintu kirimwo zirasa ni zimwe mbega zitandukaniye mu ijambo rimwe zirafitanye isano kuko zose nizo guteka ariko zirafitanye itandukaniro kuko zimwe ziva mu bisigara vya petrol izindi zikava mu bisigara by'imicafu y'iwacu kandi icyo byumvikana aho nivo y'igiciro bigera biva mu micafu cyo kumwe bigera biva mu mahanga ni igiki cyo tumuhimiriza abantu gukoresha iyo biogaze yawe atari kugurirya icambere abale rajouté icambere mu gihugu wacu turakeneye
gukinjika icambere ni kwisopro ça fait partie de la kwisopro turakeneye kandi ntibisigura ngo umuntu akeneye guteka akenera twumvise igiti ni ubukwi canke amakara harya amakara bishano kuko amakara afise puissance méthanogène ni puissance calorifique ya 5000 kilocalories mu gihe urukwi rufise imigite nke gushobora gucana ukazana beya rurafise puissance calorifique ya 1000 ya mbere tubona ariko rero ikiro c'inkwi urukwi bivaye n'ukuntu haturira amakara mu y'amafuru traditionnel usanga ikiro c'amakara usanga cavuye hafi mu biro 10 by'imwe ugaca usanga ca kiro c'amakara amakara afise puissance calorifique ya 5000 mugabo yavuye muri vya biro 10 ikiro kimwe gifise 3000 no kuvuga ni 30000 no kuvuga gukoresha amakara sikijya kiro c'amakara ahubwo ukoresha ibiro 10 bigaca bizana zinga afite n'uburozi niyo mpamvu no hamagarira abantu guprivilegia iyo initiative uretse yuko bituma isuku mu rugo canke gukoresha vyoroshe birafise n'akamaro kubijanye n'ibidukikije kuko nk'uyu munsi urabona yuko niki ubu turabona yuko imvura iragenda kugwa ikamera nk'igenda mu kwicumi gatoyi biriko biraduga kuko abenga baravuze yuko mu myaka 50 iciza bimaze amezi atandatu ivyo byose biva kuri changement climatique iyo changement climatique nayo najya amagazi a effet de serre aba propage mu kirere akabwira karenga urugero rwa rukenewe akaba ari mu gihe rero ijya biogaz igizwe najya amagazi a effet de serre no kuvuga bisa nk'uko ufashe ajya amagazi a effet de serre ugakubura ukakura mu kirere ukagenda ukayatekesha uyatekesheje havamwo CO2 kugera udashobotse ruke cyane afite ba presque ne tubwire abantu CO2 yuko ari ujya mu cafu sigarazi CO2 ni gaze muri ya myuka iri nayo ni kurugero ni kuko biogaz igizwe na 60% za CH4 metane okay na 40% za CO2 no kuvuga ivyo navyo nivyo bikuru mu magazi a effet de serre sino twa azote twa hydrogene tuno duto mugabo ahanini gazi a effet de serre Burundi moya turiko turavuga ibivyiza ko muri byo guhaba dukoresha iyi biogaz de méthane mu mu propose comme une solution iri kiratuma environnement ikingirwa ibidukikije ca kibazo cari gihanze Uburundi ndetse n'isi yose cogabanuka reka ndakubaza nta ngaruka mbi byogira nimba hawo bakumagara y'abantu canke ahandi sinaza kuri ko wibabaza ariko urabivuga kugira ngo umuntu niyaguhamagara pour un service amenya ati je mo limite si cyangwa mbandaniza kuri icambere abantu bumvise ivyo iyo myuka yaka bumva explosion bumva yuko bishobora guturika kugira gute ariko nabamuriza kubera biogaz hajya yaka dare proportion ibaye nkeya par rapport ya oxygene yaka kandi ibaye nyinshi nk'ijana kwijana sans oxygene ntivyaka nani ukunda yuko ishobora kwada iri muri ya proportion bihuza n'urubeyi iyo ariyo chance ihari nyamukuru yuko bidaturika icambere donc ntibiturika kuko hajya yakira kujyambabura ijyambabura ifise urugero itangwa oxygene bica bicangana n'iyo biogaz bigashobora kwaka rero no kuvuga hariya iri nta oxygene iriyo ni absence y'oxygene kuko ni inyubako ifanaye hobika harafunze birinjiye ata oxygene kandi birasohoka ata oxygene no kuvuga ntibikunda yuko hari hashobora kurubeya kuko nta oxygene sinzi nturakora neza ahantu ndiko ndashaka gushika ni nta ngaruka mbi nimwe bifise nta ngaruka mbi nimwe bifise nta nimwe oya nta nimwe bifise hanyuma tubandanirije kumbure kuri ibyo bikorwa umaze gukora no munsi umuntu ashobora kwibaza ati none amaze kubikorera abantu bangana gute eske ça a passé byaragenze neza nta ntaragira faye esheka ariko arabikora maze kubikora igiciro kingana gute no kuvuga abantu batanu tumaze kubikorera batanu kuko haciye igihe c'amezi abiri bashoboye kubona yuko tubishoboye uvuze ngo hoba harabaye ahantu bisa nk'ivyanka canke no kuvuga twashoboye kuvuga ko tubishoboye mu gihe tubona yuko tubizi neza tubitahura cyane kuvuga dukora ibyo tuzi mugabo n'ubundi nubwo twabigiyemo twabaye bwihutire kuko hari abantu baciye bihutira kuvuga ati ndabikeneye ariko siyo hangiro nyamukuru abantu baratinya igiciro cy'ukuntu mubikora
yego ico nico cace gituma twihutira gukora kuri ya hangiro yacu y'amukuru kuko abantu bose bashoboye kuba bafise ibisaka byonke iyo Biogaz mu rugo arivyo vyatumye twiyumvira gukora nyinshi ahantu kure wanashaka y'igisagara hama babantu bayikeneye bashobore kuyitora bayikoresha burya kwa kurya gaze zirya gaze industrielle économiquement parlant iyo ari kibazo iyo ari une solution ije iri innovante canke ikintu gishasha umuntu aje gishobora gutuma societe ihinduka canke aho tubaye ikibano kigahinduka ngoma ndabivuga twishimikije ya science et technologie derrière ça umuntu uburyo financier buraduka ekonomi iraduga uburyo yarabayeho bigahinduka ariko bidugijijwe na kwa kundi asanzwe na bya bindi asanzwe akora ubu byifashe gute muri kino gihe icyambere je navyo yase muri angle yuko mbe creative ariko hagira umuntu aryoherwa ndavyize mu ntara ni kuvuga iyo umuntu ariko abikora ndavyikorana ni ekipe ivyisumamwo kubisanzwe haje bamaze gushika abantu 10 12 13 bashobora gutusha quelque chose kubera ico gikorwa aho dushaka nivyo dushaka n'ubundi dushikemo mbega ca gikorwa uri kurakora hari abantu dushaka gusahiriza bangana gute no kuvuga uyu munsi iyo umuntu atwize twimukorera turisanga abantu 10 hagati ya 10 na 15 abo n'abantu ba privilege iyo avantage bakaronka bakugisha bashoboye kuronka kuko bariko barakora nakazi mugabo ivyo ntibihagije kuko urumva yuko tubikoreye umuntu iyo si business uburote ko dushaka bisha muri business ku buryo barya benshi badafise ubushobozi bwo kuronka iyo gaze muhira bazoshobore kuyigura ahantu yobiri bakayimanipira bakayikoresha kujya kugenda gaze gaze industrielle abakunzi ba Biogaz TV ni science et technologie tuva muri bwa buhinga n'ubumenyi nikiye dukwiriye kugenda tumenye mu kiganiro kiriko kiraba mbega hoho ivyo bintu cette solution iratuma umuntu ashobora kubaho mu buryo financièrement ashobora kwiyungunganya kuko c'est même la politique du pays nivyo biri muri politique y'igihugu ko aba jeunes peuvent entreprendre hanyuma bikanagirisha bigatungishije mbega uno munsi ndakubaza dufise tuguye imyaka 3 hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 uno munsi wibonahe nibiki bintu utarakora wifuza gushikanamo uba washitseko uno munsi nuko nihutira cyane ibyipfuzo by'abantu b'abanyegera bavuga ati yo ndagusabye ubidukorere ariko nko myaka 3 kwera myaka 3 ndibona yuko nimiburi yiburi nk'abantu amaje hagati y'amajana 4 n'amajana 5 bazoba bayigura donc bayigura muri magaze bagateka donc nzoshobore kuba ndi capable yo gukora Biogaz yoshobora gukora imiryango hagati y'amajana 3 n'amajana 5 sino myaka 5 hoho ni centrale nini izo ari centrale nini gusa ivyo byose n'uburyo ariko ivyo nivyo mbona mu nzi yuko mu myaka 5 hoho yabanka nka Gitega iri Bujumbura nzoba ndabahereza gaze batekesha nta wundi muntu d'après aho ugeza yoba yari bwakore iyi Biogaz localement ikaba hisi bigakunda igihe kimwe twari muri IPG kuri université niho haba expose y'ibintu bya Biogaz mugabo expose yabaye twese tumaze iminsi tuko turavyuka kuko nubwo bikunze ubu nyarace twaza twiyumvira ukuntu twobigenza mu myaka 3 yose twaragerageje bigiye kunda ubu bigiye kunda mu kwezi k'umunani gushira ku 9 ariko ni kuva muri 2018 tugerageza bisaba ngo byagutwaye imyaka ni imyaka 3 yakwiye mu k'umunani kugira ngo ese ya mbere ikunde oya ntiyabaye ese ya mbere yo twaragerageje inshuro nyinshi twaragerageje inshuro nyinshi byanka gusa umuntu akikeka ahantu yananiriwe akagenda agira gusa byarangiye turondeye umuntu abishoboye cyane afite na experience mu bihugu byo mu Burayi niyaca agenda atwapuye avuga ati anyo gutya
agenda dukoresha amaformule isigura kibi sikintu kije gishasha kitari bwakugwa handi hantu ahubwo ni ibintu bahora bakora hanze natwe tugira twishoborere mu bihugu vyo hanze barateye imbere cane barateye imbere gose nini wacu mbere mu Burundi byarigeze kuhaca gatoyi byarigeze n'ikateze ariko nibyo cyo kugira success cy'ibintu ariko ubu ndifuza ko byo sora kuvuga mbere ku murindi munini cyane tukabyijukira tukanabikoresha ko n'ibindi bihugu ubonye bateye kure cyane ku bijyanye na Biogaz ego twite solution idasanzwe ije gutuma ubuzima bw'abarundi batari bake buhinduka ko nta numwe atarajishinga na bya bintu twamamwo nta muntu aba hadafungura turakenera kugura amakara turakenera kugura Biogaz ariko ubuho tuzoca tugura fabrique localement yakozwe localement hani wacu mu Burundi ndakubwire nk'umuntu uri kurakora ico kintu akahe kamo canke ikintu ubwira abajene bagenzawe gufatiye ku mwanya byagutwaye maze kubona ikibazo kanaka ati je vais amener cette solution abajene birashoboka yuko improving ikiri muri bo kiba kiduza kikaba menyesho nziza pour la société ico no vuga kuri twebwe abajene turafise ico no kwita ikibazo ku bijanye na patience kuko kwiranda byarashoboka kuko twariranda umunsi umwe nkavuga ati ejo mu gitondo nkavuga ati ngira ko aho nyene utubwira intambamyi wahuye nazo hamwe hagira ati jewe ndabihevye ndarushe nibi bintu numva no bita mugabo tubwira nakandi kakuvyura ati je vais persévérer gukora ikintu umwuka ata oxygene ugira birumvuka n'ibintu bisaba précaution ni ibintu bisaba kwitondera rero twaragerageza nimba vyaricana na oxygene ntabyo tuzi bikanga mugabo kubera ko nabona yuko igihe kizoshika bishoboye gukunda naho sinabibona naje wanashaka sinabona yuko byokunda ariko igihe nariyumvira ati igihe nabona bikunze kubwa ndona yuko vyombera akazi vyombera business nico gituna cyo kumvuga ati jubwa anje sinitaye kuvuga ngo ntegeje nzoca ngerageza kuja mu zona yuko ibintu bya abantu twize ibintu bya génie civil hajya nitwiga tuvuga ati nzora akazi kari twiga tuvuga ati zokora amaservice y'abantu bifuza ko mu mazu iki tukagira amantre twize akaguka ariko nanje nace ndavyuriyanta muri entreprise ikora ama solution en rapport avec les ouvrages écologiques ni kuvuga inyubako ziri écologique no kuvuga ku bintu vya energie ni inyubako zishobora kuba zagira ico zifashije mu bintu vya consommation niho naca ntabwo numva ndabikunze kubera nari sanzwe ndi motive ku ouvrage écologique nkaca ngoma ndi motive cyane mw'ico kintu gushika yaho cyakunze ari mu kumunani ico gihe sinasingiye hama kwa jeune intambwe dukunda kugira hari ukuntu dukunda ibintu bihiye ibintu kumenya cyangwa kumbura ko turakora ikintu twari tugomba kukibubwo nyine ego ico cyo kweri ariko kweri harya yose ica mu bintu by'ibibazo kandi bigoye harya umuntu murashobora kumubona yashikanye ikintu umuntu akavuga bijya biroroshe intamba byacimwe harya ni nyinshi namagara abajene kugira patience kwakijya kintu afise nyimba ubona yuko afise kala yinjire mu haka ariko ukimba ravuga ngo ni muri Yesu ugumemo kavuga nyimba uri muri Yesu gumamwe dokuti nimba watanguye nyimba watanguye gumamwe iyaranje ntudebukire kuko bijya wabonye gitangura nivyo bizobigihuza wasaksinze nivyo bizokunda igihe nivyo uzobona nivyo uzobamwo nivyo uzoviva ivyo bihe igihe ico kintu kizocakubona rero ava yuko wiyumvira ati ndagihevye je mvuga ati banze yumvire hari umuntu usanga yifuza kubona uri kureshwa cyane kubitiza agatima kujya muntu rero uretse umuhaye gutwega kugira bandanya rero ujya naguha ingufu ubandanye mpakushitse kumbure nujya azoca ryoherwa kwico kintu wakoze kubera wabishizemo uruhara rero uvuga ati biguha ingufu ugume basirondera ibintu base byo kumotiva base kugira ngo zohagarike na rimwe kuko winje mu kintu sabavuga ati iki gikunze nibi abanyeshuri bazumva ngo je meje kwiga nzokreya twize muri entreprise nishikamo yagutse gatangura kano gato bamuciyumviro bikajya gukora
dushimire cyane umutumire wacu aje kudusangiza imwe mu nyishu yatoye ishobora gufasha mu kibazo kanaka kiri mu kibano kiririye no kubura uburyo ndavyitegutse kiririye n'environnement n'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe kuvuga inyishu yazanye ije gutuma ico kibazo kigabanuka canke mbere kikava burundu birashoboka. Ego birashoboka iyo nyishu ije kuba inyishu mu bintu bijanye no gukingira ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe. En fait ico gikorwa kirashobora kuba kireponda ku masolution menshi cyane. En fait kirafrapa danere sensible mu gihugu cyacu no kuvuga ico gikorwa muri ya myaka 3 canke 5 ndiko ndabona ico gikorwa kizocavuze ku buryo dureponda kuri sécurité alimentaire kuko tuzorima ibintu byinshi kuko ivyo bintu tuzobirima dukeneye ijya micafu yavyo n'amababi ibiki kuko twaramaze kubona ibiterwa bifise puissance méthanogène nini no kuvuga turiko turarangiza gira ko bivuga ucugira ko n'igituma bifise abantu batahure igituma ivyo biterwa kumbura vya bihambaye gusumba ibindi arivyo muzorima gusumba ibindi. Tuzorima ivyo biterwa kugira twishure kuri cyakibazo ca sécurité alimentaire ivyo biterwa kandi arafwa bishobora gutanga biogaz nini donc ivyo turimo karma kugira abantu bakamenya no kuvuga ikintu cyose gisa na vert hajya kiraproduza biogaz vya biharage vya bigori ikintu cyose gisa na vert ariko bigenda bisumbasumbana bivanye no kuntu bitandukanye kurumva uburo tukumva ibigori tukumva ibiharage tukumva umuceri vyose bisa na vert kandi vyose birabona no kuvuga ikintu cyose kibora kiraproduza biogaz rero muri ico gihe tuzorima vyinshi ariko tuzocagura muri gihe bifise puissance méthanogène nini ku buryo urumva yuko tuzoturiko twiyumvira gufurunisa biogaz nini dushaka kuzobirima dukureko ivyimburwa ijya micafu tuyitware tuyikuremo biogaz ni kuvuga ngo nta kintu kizotakara nta kintu kizotakara kuko najya amazo yavuyemo biogaz niyo azocagenda gutabira yego cyane vya bitego hari naho usanga zoguma biri ari ibintu biri cyclique no kuvuga ni circuit fermé igenda isohora gusa amahezuruta no kuvuga biogaz ibitegwa na élevage moderne kuko nirya élevage twikeneye izira tamasi agenda ayongereza ubukari kugira fermentation yorohe cyane muri méthanol cyane kizofasha no kuri élevage moderne ego no kuri création d'emploi kuko ico kizoba ikintu kinini azoba ari centrale nini bishoboka kuko twumvise n'abantu 500 ni centrale nini kuko harakora abantu ikintu kimaze gukoresha abantu bashikicana vraiment iyo ni societe abantu ijana bavuga ati turahembwa ku kwezi turatunza imiryango dukora biogaz ico kintu iyo ni industry ivyo navyo nivyo tubona mu myaka iri imbere no kuvuga tusha ku bintu bine ni création d'emploi ni agriculture et élevage moderne hariho changement climatique hariho na sécurité alimentaire kuko urumva tuzokumbura ego turumvise ko ubuhinga n'ubumenyi ari ikintu kidasanzwe cyo kwihutira mbere hamwe twogishiramo inguvu cyo kwishura ibibazo byose atana kimwe gisigaye inyuma. Dushimiye cyane umushitsi wacu mutumire uno munsi twizire ko n'ikindi gihe undi munsi batumiye ko muze kwiteba kama kacu. Murakoze cyane. Ego dushimire cyane n'abakunzi ba Rwose TV cyane cyane abakurikirana igano ca science et technologie tubabwira yuko amasolution nkaya inyishu nkizi ari nka ryo hangiro c'ikiganiro kwerekana ukuntu ubuhinga n'ubumenyi science et technologie irikirahindura biciye irikirahindura umubereho yacu biciye mu masolution nkaya mu nyishu nkaya ahuye n'ibibazo kanaka twatwe muri societe. Dusubiye duhure ku munsi nk'uyu naho butaha.